Turabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro umutima w'ubugingo, amahoro y'Imana nashishikare kubana namwe mwese. Nkuko mubibona muteramanye na jewe mwene Somani Rambona Jamye, sanzwe ndabategurira kandi nkongera nkabashikiriza kino kiganiro umutima w'ubugingo. Hanyuma nkabafise ijambo mu mutima ngomba ko dusangira, ariko imbere yuko tubisangira reka twone twiragiza Imana kugira ngo Imana ibane natwe muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Hanyuma tubone gusanga rino jambo ry'Imana. Turagushimiye Mana nyina amahoro, nyaguhora ku ngoma, wewe Mana nyene ibihe. Turagukengurukiye cane ko inyuma ya kino gihe kirekire cane giciyemwo tudatunganya bino biganiro kubw'imvo zitandukanye zagiye zihaba zikamera nk'intambamyi kugira ngo byanke ko dutegura bino biganiro. Gushimiye cane Mana kutugiriye neza kugira ngo wongere uduhuze na bano bakundi ba bino biganiro. None rero turaguhaye kaze umuntu wese Mana agiye gukurikirana kino kiganiro, ndakwinginze ngo ugendere umutima wiwe uyage nawe uganire nawe. Umutima w'ubugingo w'uno munsi umubera impamba muri no rugendo no mu bihe bigoye arimwo. Urakoze kuri Imana byose, ushishikare kubikora gutyo mu izina ryawe gera Kristo Yesu niho tubisabye tubyizeye, amen. Harejo bundi niho nagize indoto canke se inzozi, hanyuma ndota mbona ngo turi ahantu mu gikorane. Ico gikorane nabona ngo ari ahantu mengo turi muri veye, nkabona ngo ni igikorane gikoraniyemwo abantu benshi cane gose. Hanyuma abo bantu nabona benshi ari abanyafrika, abandi nabo nkabona ngo bavuye ku mugabane ngo wa Amerika, ariko muga nkabona ngo abenshi ngo cane cane bavuye ngo muri Canada. Hanyuma rero turi muri ico gikorane muri iryo joro muri ayo makesha, jewe ndi mu bandi nza mbona bampaye umwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana, kandi abo bantu bose nabona ngo ari abantu twumva ururimi rumwe, ururimi rw'ikirundi ndiko ndakoresha. Hanyuma rero ngo bampaye uwo mwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana kandi mu buryo giturumbuka ntari niteguriye, nca ndahaguruka kugira ngo mbwire abo bantu b'Imana twari mu gikorane ijambo ry'Imana. Kandi mu guhaguruka nabona ngo nari mfise umurongo w'ijambo ry'Imana mu mutima uri hafi, wari umaze iminsi ngufasha umutima wanje muri iyo minsi. Hanyuma rero ngoca mbona mpagurutse mvuga ngo iri jambo nari nsanganywe mu mutima niryo nca nsangiza bano bantu ko mpawe umwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana par surprise. Hanyuma rero ngoca ndahaguruka, hanyuma ngaze imbere y'abo bantu ngo ntangura kurondera rya jambo muri Bibiliya ngo ndasesangura, mugabo ngo rya jambo biranka ko nderitora, kuko nabona yuko ngo muri Bibiliya ngo hari ikintu c'iciji gikingiriye amajambo yose yo muri Bibiliya kugira ngo simpave ndayabona. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ngo nkiriko ndashishikara kurondera iryo jambo, mbonye ko nshishikaye kuribura, niho naca numva ijwi rizananye hejuru yanje mpagaze imbere y'abo bantu, numva rimbwiye ngo nisome mu gitabo ca mbere ca Samweli igice ca 22 umurongo wa 23. Imana yacu nihimbazwe bene data. Hanyuma rero nca ntangura kurondera rero iryo jambo mbwiwe ngo mbarira abantu. Ubwo nyene nca mbona ngo umuco w'itara rininiya nguzananye hejuru y'umutwe wanje mpagaze imbere y'abo bantu. Hanyuma ngo uwo muco ucumurika muri Bibiliya. Nca ntangura kurondera rero rya jambo mbariwe, ndiko ndarirondera ca mbona Bibiliya n'ubundi hose hasa no kumengo haranyegeje, canke se amajambo yose umengo ntaboneka, ariko nca nsanga wa murongo wowo nabwiwe niwo wonyene uboneka. Imana yacu nirihimbazwe. Hanyuma rero ngo ca ntangura kwigisha kuri iryo jambo mperewe aho hantu imbere y'ico gikorane canke se imbere y'abo bantu nabonye bava ngo mu migabane yose itandukanye y'isi, za Buraya, za Amerika, no muri Afrika iwacu. Hanyuma ngo nkiriko ndagigisha iryo jambo mperewe aho hantu, nca mbona ngo njanwa ahantu hakurya y'ahantu twari turi. Hanyuma aho hantu hakurya najanwe mbona ngo hari abantu benshi cane. Hanyuma kandi ngo mbona ngo hari ikiyaga kininiya, ku buryo kubona hakurya ku nkombe y'ikiyaga byari bigoranya cane kubera ko cari ikiyaga kininiya cane. Hanyuma ndiko ndabibona muri izo nzozi ngo nkabona abantu bose bari ngaho ngo bahangayikishijwe no kwiyumvira ingene boshobora kujabukira hariya hakurya ku nkombe yo hakurya. Imana yacu nihimbazwe.
hanyuma rero mugabo kubura ko ikiyaga cari kininiya nabona ngo naho abantu bariko bariyumvira ingene bashobora kujabuka hariya hakurya, nabona ngo nta muntu n'umwe ashobora kujabuka ngo ashike hariya hakurya akoresheje koga mu kiyaga. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero muri izo nzozi nca mbona ngo iburyo bwanje cyangwa se iburyo bw'ahantu nari mpagaze, mbona ngo hariho akararo gatoya gaciwe bya biraro by'ikirundi cyangwa se byo mu misozi niko novuga, usanga ari ikiraro c'ibiti bibiri gusa bamanitse hejuru y'uruzi cyangwa se hejuru y'umugazo, bivana n'ingene uruzi ruba rungana cyangwa se umugazo ubungana. Hanyuma rero ngo nkibona ako kararo gatoya gaciwe iburyo bw'ahantu twari duhagaze, ndambona ngo ubwo nyine abantu bose baciye barundanira kuri ka kararo gatoya kagatarurwa gatoya, mbona ngo bose bariko baniganira kujabuka, mbona ngo habaye umusunikano udasanzwe. Hanyuma rero ngo muri uwo musunikano udasanzwe bariko baragaragaza uburyo bose ngo umuntu wese arabe ingene yoharanira kujabuka hakurya, mbona ngo muri uko kujabuka kubera ko byari bigoranye haraga kara kararo gatoya, mbona ngo bamwe barakoroka bakava muri ca kiyaga, abandi nabo ngo nkabona ngo barakoroka hama ngo bagaca basigara benena kuri bya biti bibiri bigize ca kiraro, ngo hasigaye gatoya ngo bakorokere muri ca kiyaga kininiya. Ariko ndabona muri izo nzozi Imana yacu nidutabare. Hanyuma ngishishikaye kubona ibyo rero niho naca mbona nikanguye, ngo nikangwa ndiko ndirimba agace k'indirimbo kagizwe n'amajambo avuga ngo nzobana nawe nzoguhezagira Gidiyoni we, genda ukw'inkomezi zawe zingana. Nkiriko ndaririmba ayo majambo mbona ngo andyoheye nyene ampezagiye mu mutima, ca mbona ndikanguye. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi b'ikiganiro umutima w'ubugingo. None rero iri jambo nemeza yuko nahawe n'Imana n'ibihe niryo ndabazaniye namwe abakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo muriko murankurikirana uno munsi. None rero tutararisangira reka turisome muri kijya gitabo twavuze twabwiwe n'Imana muri izo nzozi, igitabo ca mbere ca Samweli igice ca 22, dusome ku murongo wa nyuma wa 23 n'umurongo uvuga ngo nugume aho ndi ntutinye, kuko umpiga ariwe aguhiga, ariko niwagumana nanje ntatuzoba. Imana yacu nihimbazwe. Reka dusubiremwo, havuga ngo nugume aho ndi ntutinye, kuko umpiga ariwe aguhiga, ariko niwagumana nanje ntatuzoba. Imana yacu nihimbazwe bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Aya majambo rero dusomye tuyabonamwo abantu batatu nibo bavuga muri ano majambo. Umuntu wa mbere tubona n'uyu avuga ngo nugume aho ndi. Uyo muntu nawe avuga ngo nugume aho ndi, tumukurikiranye dusanga ari Dawidi yavuze ngo nugume aho ndi. Hanyuma umuntu wa kabiri tubona muri ano majambo dusomye n'uyu abwirwa ngo nugume aho ndi. Uwubwirwa ngo nugume aho ndi ukurikiranye neza no majambo uza gusanga ari uwitwa Abiyatari. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma umuntu agira gatatu tubonye muri ano majambo n'uyu muntu ahiga Dawidi akongera agahiga Abiyatari, ni ukuvuga umwasi wa Dawidi akongera akaba n'umwasi wa Abiyatari. Uwo nawe tukurikiranye neza no majambo dusanga ari umwami Sawuli. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Uyu muntu rero abwira Abiyatari ariwe Dawidi. Uyu Dawidi abwira Abiyatari akamubwira ngo nugume aho ndi yewe Abiyatari we afise kirikurumu vite niniya cane. Iyo kirikurumu vite nayo abatari bake bakaba bakunda kuyita CV mu mvugo mfunyapfunya y'igifaransa. Iyo kirikurumu vite cyangwa se iyo CV nayo wumva bakunda kuvuga gutyoyi, hari ibintu bitatu bikuru bikunda kuboneka muri yo, cyangwa se harimo ibice bitatu bikuru bikunda kuboneka muri yo. Aho igice cya mbere ari igice kigize umwidondoro kivuga uyo muntu nyani yose uwo ari we, amazina yiwe,
yavukiye hehe, aba hehe, yavutse ryari, ni ukuvuga afise imyaka ingahe, ni ukuvuga ibimudondora, ibivuga uyo muntu uwo ari we, kugira ngo n'utamuzi ashobore kumumenya. Mbere ahandi ni nimero ya telefone ugasanga umuntu arayishize kugira ngo nimba wowe ukeneye kumurondera ushobore kumurondera. Imana yacu nihimbazwe bene data. Igice cya kabiri naco tubona muri bino bice bitatu bikuru ngombye kwishimikiza mu kuvuga iyi CV, ni igice kivuga ku mpamyabushobozi uyu muntu nyene kugira CV afise. Ico gice naco kivuga ku mpamyabushobozi cerekana amashuri uyu muntu yize. Mbega amashuri y'intango yayize hehe, mbega segonderi yayize hehe, mbega yarize kaminuza yayize hehe. Aho hose bagenda berekana urupapuro yaronse, certificat yaronse, canke diplome yaronse, canke se impamyabushobozi yemeza ubumenyi yakuye aho hantu yaronse. Nimba yarize ku makaminuza yo hanze muri Amerika n'i Buraya, baraheza bagashira ko bakerekana n'impamyabushobozi uyo muntu nyene kugira iyo CV afise. Igice ca nyuma muri ibi bice bitatu bikuru bikunda kubonekanamwo ni igice kivuga ku byo uyu muntu yaranguye, aho yagiye arakora. Nimba muri kahise kiwe yarigeze kugira akazi, nimba yarigeze kuzezwa amabanga kanaka, agakora akazi kanaka, nimba hari muri leta cyangwa se mu mashirahamwe yigenga, ico gice kitacerekana uburambe afise mu kazi, afise experience ingana gute, yarigeze gukora cyangwa se ntiyakoze. Imana yacu nihimbazwe bene data. Igitabo rero cyitwa Bibiliya nagisomye kiranyereka CV ya Dawidi. Nafashijwe bene data bakunze b'ikiganiro umutima w'ubugingo, nasanze CV ya Dawidi atabiro na bimwe yoyijanamwo gusaba akazi ngo babanze bamusabe igiturire, canke ngo bamwankere bitwaje ibindi, canke mbere ngo babanze no kumubaza ubwoko akomokamwo, canke ngo babanze kumubaza umugambi wa politike akomokamwo. Imana yacu nihimbazwe bene data. Mu nkundire rero turabire hamwe bimwe mu bigize CV ya Dawidi, hanyuma bidufashe gutahura no kumva neza ano majambo twasomye, hanyuma duhave dusenga twumvise icyo Imana igomba kuvugana natwe muri ano majambo. Imana yacu nihimbazwe bene data. Uyu Dawidi rero twasomye mu kanya, ni umuhererezi mu bahungu 8 b'umutama yitwa Abiyatari, yaba i Betelehemu mu muryango wa Yuda. Kandi ubu Dawidi nawe tubona ko ari umuherezi, ngo igikorwa ciwe yari yarajejwe n'umuryango cyari ico kuragira intama za se Isayi. Ni ukuvuga ngo yama mw'ishamba kuragira intama za se Isayi. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero Dawidi muri buno buzima bwo mw'ishamba aravuga ngo ntawuzi ico ejo hazobyara, kubera ko atawuzi ico ejo hazobyara, kuko atawuzi impamvu jewe bakuru banje bose atanumwe turi kumwe mw'ishamba. Burya nta kabura impamvu, nta kabura imvo, ikintu cose kiba hariho umugambi. Kandi nubwo biruko nkaba ndi mw'ishamba, aha siho ubuzima buherera. Birashoboka yuko ibihe byohinduka, birashoboka yuko ibintu byohinduka, Imana irashoboye kubihindura. Rero ntawuzi impamvu jewe ndi mw'ishamba, ariko bakuru bandi bakaba bari mu gisoda cy'igihugu, mu gisoda c'umwami. None rero reka buno buzima bwo mw'ishamba ndabuvyaza umusaruro muri kubu no muri kazoza. Naho bibonekana umengo ntibikunda, naho bibonekana umengo biragoye, naho bibonekana umengo ejo nta kazoza gahari, ku muntu ari mw'ishamba, ku muntu w'umwungere, ku muntu novuga ngo w'umuhererezi w'inyuma y'abandi bose mu muryango, si samuragwa. Nta cizigiro na gitoya gihari kizozana umuntu azoza kumusimbura ngo amukure muri buno buzima bwo mw'ishamba. Nta wundi, nta yindi rokuru, nta kindi kintu cyabonekana umengo kizomutabara, kimuronse umuntu yozomugombora ngo amukure muri buno buzima bwo kuba mw'ishamba, bwo kunyagirwa, bw'imbeho, bw'uruzuba, bwo guhura n'intambwe n'intare. Imana yacu nidutabare bene data.
Dawidi aravuga ati rero muri ino minsi nzoba ndi muri buno buzima bwo mw'ishamba nkirindiriye ko Imana impinduriye amateka, nkirindiriye ko Imana inkorera ibitangaza, nkirindiriye ko uwanyuma yoba uwa mbere, nkirindiriye ko ibintu bihinduka. Reka nige ibizomfasha kubaho, nige ibizomfasha kubana n'abantu, nige ibizomfasha kubana n'Imana. Aca aravuga ati reka rero nige umuziki w'inanga, mbe umucuraranzi w'umuhinga ku nanga. Aravuga ati reka nige ivyigwa by'intambara yo hasi n'iyo hejuru, menye ingene bateresha umugozi ibuye, hamwe nogira ikintu kintera nshobore kuba no kwitabara. Aravuga ati reka kandi mugabe iruhande y'ivyo navyo nyene nongere ko ivyigwa by'imvugo ibereye. Simba umuntu apfa kuvuga amajambo atarayukuri, ariko menye imvugo ibereye. Reka nige n'ivyigwa by'umubano ubereye, menye kubana n'abantu, kuko kubana n'abantu neza kuzotuma mba umuntu w'igikundiro, kuzotuma abantu bankunda. Naho ndi mw'ishamba ahantu atabantu baba, Imana yacu nidutabare bene data. Aravuga ngo kandi nyuma y'ibyo byose reka nongereko n'ivyigwa vyomenyesha neza kubana n'Imana, kugira ngo nshobore kubana neza n'Imana, Imana inyemera, Imana inyishimira. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi b'ikiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Ku ruhande rumwe rero umwami Sawuli yariko aracumura ku Mana ibyaha by'agahomerabunwa, ariko ku rundi ruhande naho Dawidi umwungere mwiza w'intama yariko aranonosorera amashure yiwe mw'ishamba ahatabonwa na benshi. Imana yacu nihimbazwe bene data. Ico gihe naco ngo Imana yaheruka kwimikisha amavuta Sawuli, iramurobanura kugira ngo abe umwami w'abantu bayo, ariko Sawuli nawe ngo aramenja nk'amaconco, ntiyakora ivy'Imana igomba, ntiyahimbara Imana. Hanyuma Imana nayo ngo birayibabaza, iricuza, irivuga ati n'ahandi uru rugabo Sawuli igihe narutora ngo ndarugira urwami rw'abantu banje, naruravye ubunini, ndaruraba n'uburebure bw'igihagararo, ndaba ingene ari umuntu w'ijunja, ndaba ingene ari umuntu munini yavyibushe, ndaba ingene ari umuntu mwiza w'akaranga, nca ndamushima ndamugira umwami w'abantu banje, kuko nabona kumenga abantu banje bazomwumva nawe azokura ibimpimbara. Ariko none raba inyuma yo kumugira umwami, raba ingene ampemukiye. Imana iricuza, Imana birayibabaza. Hanyuma Imana ica ifata ingingo yo gushira uwundi muntu ku ngoma mu gishingo ca Sawuli, ariko irarahira irarengwa, iravuga ngo ndahinduye systeme yo kurobanura bakwiye kuba abami. Sinzosubira kuraba kurukoba gusa, sinzosubira kuraba inyuma ku mubiri gusa, ariko umve abakwiye kuba abami ngene bazohora barobanurwa. Nzohora ndaba mu mutima, sinzoraba nk'uko abantu baraba. Jewe Imana ndaba nk'uko nyene jewe ubwanje ndaba. Imana iravuga ngo sinzosubira kushira umuntu ku ngoma nk'uko namushize ku ngoma Sawuli. Ifata ingingo ko izohora iraba indani mu mutima, iruhande yuko umuntu asa, iruhande yuko umuntu ari muremure, iruhande yuko umuntu afise inzobe, iruhande yuko umuntu kumbura azi kuvuga neza abantu bakumva ko umenga arabishoboye, iruhande y'ibibonwa n'amaso y'abantu. Imana ishinga ingingo yuko izohora iraba no mu mutima hari y'indani. Imana yacu nidutabare bene data. Mwabakizwa mwe muragabe n'ukuri kose, kuko ubu Imana yarahinduye systeme yo kuraba abayikorera. Ntiraba yuko batambye igisirimba gusa, intumu gatumura, icuya kikabira. Ntiraba yuko waririmbye za tenor, alto na soprano na base. Ntiraba yuko ibyo byonyene ari byo wakoze gusa ngaho umengo birahagije. Ntiraba ko waririmbye ugaheba ugasarara. Ntiraba yuko wisonzesheje iminsi 40 canke iminsi 70. Ntiraba yuko wasenza yo mu bugaragwa gusa, ariko iruhande y'ibyo byose Imana irarengana igatera intambwe, ikaraba mu mutima w'umuntu, ikaraba nuko hameze n'ejo hazaza,
hiwe kuko ari Imana biyishobokera kumenya n'ibizoza muri kazoza ka kure cyane. Imana yacu nidutabare bene data. Nuko rero Imana icifata seve ya Dawidi, ifata na seve ya Sawuli, hanyuma icizishira ku munzane. Izishize ku munzane rero irazipima, hanyuma imaze kuzipima seve ya Dawidi icitsinda amatora. Hanyuma Dawidi atasukwa kw'amavuta, arobanurirwa kuba umwami, asukwa kw'amavuta imbere ya se na bene se. Hanyuma Dawidi aravuga ati aha rero ko nsutswe kw'amavuta nkarobanurirwa kuba umwami w'abantu b'Imana, naho nari mvuye mu ishamba hariya, biragaragaye yuko ibitebe bitebuke nzoba umwami w'abantu b'Imana. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo. Erega budakeye na kabiri rero itangazo ryahavuye ritangazwa ibwami, rirasohoka rivuga ngo vyamenyekanye yuko kwa Isayi umutama w'i Betelehemu akomoka mu muryango wa Yuda ariho honyene habonetse umuntu w'umwungere Dawidi, niryo zina ryiwe. We muntu w'igikundira abantu bamukunda, we muhizi w'inkomezi nyinshi agwana akanesha, we muntu yitonda mu vyo avuga. Ari n'amakarifikasiyo n'amakarite bavuze igihe yatorerwa kuja ibwami, kandi ngo ko ari we muntu uhoraho Imana abana nawe. Iryo tangazo riratangazwa, biravugwa ngo nuwo niwe wenyene ashobora guhangana ni dayimoni cyangwa se impwemu mbi y'igikange yari isigaye itera umwami Sawuli. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo. Ivya Dawidi rero no bivuga bukira bugaca, nibutse ingene yahavuye yiyemeza kugwana na Goliyati umufilisitiya. Uyo Goliyati umufilisitiya yarahanze, yarazigirije ubwoko bw'Imana. Hanyuma rero ngo yiyemeza kugwana nawe, yiyemeza ko azomwica. Hanyuma bakuru ba Dawidi babandi bari mu gisoda cy'igihugu ngo baramuraba bamugwiza n'ubusa, babona ko atacamaze, baramutitura, berekana ko ata mpamvu yarakwiye kuza ku rugamba. Umwami Sawuli nawe ngo amakuru amushikire yuko habonetse umuntu yiyemeje kurwana na Goliyati. Araraba uyo muntu asanga ni Dawidi. Hanyuma rero umwami Sawuli araraba Dawidi amwe ati yo sigaho Dawidi, we uracari kibondo, sigaho cobo, sigaho kibondo, we uracari kibondo, kandi ntaho byakabonetse yuko we umupeti joueur yoshobora gutsinda inzobere mu mupira w'amaguru, zigiye umupira w'amaguru ku mazi nka Cristiano Ronaldo, Ronaldo na Messi. Yewe Dawidi, ujya muntu Goliyati nikigatanya, yaramenyereye iby'intambara, wewe ntabyo woshobora, wohora uri umwungere uzi kuragira intama gusa. Yewe Dawidi, wewe sigaho ntabyo woshobora. Hanyuma Dawidi umengo ndamubona amaze kubona ingene bamugwije n'ubusingane bamutituye. Hanyuma cayibuka yuko igihe bamutuma kw'ibwami bamushingiye intahe, ariko ataseve yerekanye, nta seve ya depoje, nta application yagize, nta lettre de demande d'emploi ya depoje. Aca afata rero ngo seve yiwe yose arayisokorora, aca yereka abantu bari ngaho. Ni nkaho yavuga turabona ingene mu nkengera. Erega jewe nararose formation mwebwe mutazi, hariho formation spéciale naronse mwebwe mutazi. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ngo abari bari ngaho barabye seve ya Dawidi, basanga ngo muri chapitre ya nyuma ya seve ya Dawidi handitsemo 5 verbes d'action za carrière professionnelle ya Dawidi. Ayo majambo nayo yavuga ngo jewe Dawidi mwene Isayi, iyo ndagiye intama za data mw'ishamba, hanyuma ngo hakaza intambwe canke se hakaza idubu, igikoko icyo cyose iyo kije kuntera,
hanyuma kikansahura umwagazi w'intama muzo ndagiye. Hariho ibintu bitanu nakora, kandi ibyo bitanu ndabikoze sinagereka, urugamba naba ndaruhejeje naba ndarutsinze. Imana yacu nidutabare bene data. Basomye basanga rero guya chapitre ivuga ngo ikintu ca mbere ico gikoko kintwaye umwagazi w'intama twaca tugerekerana nkaciruka ko mpaka ndagifashe. Ikintu ca kabiri jewe Dawidi mwene Isayi nakora iyo byagenze gutyo, nukuvuga ico gikoko cantwaye umwagazi w'intama naca ndagikubita nkakinoza kugeza naho ayo conse muri nyina kiyadaha nkayabona ngaha, kuko jewe Dawidi mwene Isayi nta burofa y'igikoko kintwaye umwagazi w'intama muzo jewe ndagiye, kandi ndumwungera babaye intama ziwe. Imana yacu nidutabare. Hanyuma ikintu ca gatatu yavuze ngo ikintu ca gatatu naca nkora ico gikoko naca ndacaka mu kanwa indani, mu vyara vy'ingwe, mu vyara vy'intare, mu vyara vy'idubu, wa mwagazi w'intama ngaca ndawushikura nkawukurayo, kandi nkawukurayo ukiri muzima, kuko ico gikoko sinaba nacemereye yuko kiwurya, naba naciye ndacirukako, naca ndakinyaga uyo mwagazi w'intama hanyuma nkawushira ngaha. Ikintu ca kane rero ngo ico gikoko rero giciye kivumburanya kigaca kigomba gusubira kugenda ngo kimvumbukane, yavuze ngo ikintu ca kane nakora naca mbata nkasiga umwagazi w'intama wanje ngaha, ngaca ndagisumira urusakanwa nkongera nkagicakira kugira ngo ntikinjane, kuko hamwe conjana umwagazi w'intama cari kintwaye ejo haza ari igihe cagera kuri jewe, canke se ari igihe contwara uwundi. Imana yacu nidutabare. Ngo amaze kugicakira rero ico gikoko, ikintu ca nyuma muri za 5 verbes d'action za carrière professionnelle ya Dawidi, yavuze ngo ikintu ca nyuma nakora ngo naca mfata ico gikoko ngo ngaca ndacica burundu. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno musi. Hanyuma rero Dawidi acarahindukira inyuma y'ayo majambo, abo abwira umwami n'abamukikuje, aravuga ati mwami nyaguhora ku ngoma, namwe abamufashije kuganza, umwe wese mu cyubahiro ciwe. Ni nka rya jambo twaba twiga mu ishuri baba mu jambo rya gishinga ntahe, umwe wese mu cubahiro ciwe tugira amahoro. Hanyuma bari ngaho bose baritabiriza ati nasasagare ku ngoma y'umwami Sawuli. Dawidi acarungikanya aravuga ati Imana rero yagiye intabara, Uhoraho yagiye andokora mu nzara z'intambwe no mu nzara z'idubu. Nta kabuza yewe mwami, nta kabuza yemwe bene wacu mwansuzuguye mwangaye, nta kabuza yemwe basoda bo mu gisirikare cy'igihugu mwangaye. Ndababwiza ukuri nta kabuza iyi Mana yandokoye, nta kabuza itandokora no mu maboko y'uwo Mufilisiti ya Goliyati. Imana yacu nihimbazwe. Abari barangaho bose ati amen amen amen, bibe bityo. Nta kabuza n'ukuri abasirikare ushimye ngo ndababona bavuga ati ibintu natwebwe abaparakomando b'ibwami tutashoboye, ibintu natwebwe abakomando b'igihugu tutashobora. Nitwigeze turwana n'idubu ata barionete dufise, nitwigeze turwana n'intare ngo tuyice dukoresheje intoki. Ibintu natwebwe abasirikare twama mu ntambara tutashoboye, ariko wewe ukabishobora. Nta kabuza yewe Dawidi biragushobokera. Imana yawe ijane nawe, ibahindura amajambo, abariko baramukengera bahindura amajambo, kuko bumvise ibitangaza yakoreshejwe. Imana yacu nihimbazwe bene data. Tugaragaje rero kunyarutsa amakuru ya seve ya Dawidi, tubona ngo Dawidi yavuye yica Goliyati amwicishije ibuye rimwe ryonyene. Hanyuma Dawidi rero ngo atabarutse avuye ku rugamba, Abisirayeli kazi ngo baca baraza kumusanganira bafise udushako tw'ingoma, twovuga amapendo yo muri kino gihe,
twovuga utugoma duto duto nyene abantu bashobora kuvuza mu ntoki bateruye hejuru, ngo baca baza kumusanganira. Abisirayeli nabo ngo bari bifitiye impano, mana yanje ngo mu kuririmba ntibirirwa baricara hasi ngo bakompoze. Iyo hariho ikintu gihimbaye kibaye canke kibabaje, ikintu cose iyo bagomye kukivuga mu ndirimbo ngo bakoza ko gusa, ntibirirwa baravuga ngo amarepetition, ngo birirwa barakompoza indirimbo, ngo baca bahaguruka bagaca baririmba. Mwibuke cagihe Miriyamu ingene yaririmbye bajabutse ikiyaga gitukura, Imana yacu nihimbazwe. Aba bagore rero ngo baca baraza baririmba Dawidi bamuririmbira, baje kumusanganira baravuga bati Sawuli yishe 1000 ariko Dawidi we yishe 1000. Imana yacu nihimbazwe bene data. Abagore umengo ndababona n'abana babo, umengo ndabona Abisirayeli bose banezerewe bafise akanyamuneza kadasanzwe, kuko hari habonetse intsinzi ku muntu yari yarazigirije ubwoko bwabo. Hanyuma kandi umengo ndababona ingane bari barababaye, bari barakomeretse ku mutima, kuko ico kigatanya Goliyati igihe cose hari harabuze umuntu yomugwanya ngo mutsinde. Ucumengo ndabona abana bari barabaye impfuvyi kubera yuko base babo baguye mu ntambara zari zarabaye imbere yaha. Ucumengo ndabona abagore bari barabaye abapfakazi kubera yuko abagabo babo baguye mu ntambara. Abisirayeli bagiye bagwana n'Abafilisitiya, hanyuma Abisirayeli bagatsindwa, bakaneshwa, bakananirwa no kwica Goliyati. Umengo ndabona umubabaro bari baragize, bari barasivye ku mutima, bari barononekaye. Hanyuma ngo baca bumva inkuru y'akanyamuneza ko hariho umuntu Imana iciyemwo, ko hariho umuntu Imana ikoresheje akaba yishe wa mwansi w'igihugu ariwe Goliyati Umufilisitiya. Imana yacu nihimbazwe. Baca bararirimba ati Sawuli yishe 1000 ariko Dawidi yishe 1000. Maze rero kubera ko Satani atigendera ariko agira ico ahagazeko mu gucanishamwo abantu b'Imana, ico gihe ngo Sawuli atagira urwanko n'inzigo bidasanzwe mu mutima yanga urunuka Dawidi, ngo kubera yuko Abisirayelikazi ngo baherereje icubahiro kidasanzwe, icubahiro gisumba ico bahaye Sawuli bagiherereje kuri Dawidi, kandi by'ukuri byarumvikana. Hanyuma rero ngo Sawuli ngo acagira inzigo, acahera uwo munsi arondera ingene yokwica intumwa idasanzwe, l'envoyé spécial y'ijuru, intumwa idasanzwe yarungitswe n'ijuru kugira ngo itabare abantu b'Imana. Imana yacu nidutabare bene data. Aya majambo rero twasomye, iki gihe Dawidi yari yataye arahunga ava ibwami, ahunga Sawuli kubera yuko Sawuli yari amaze guhakwa kwica Dawidi incuro zitari nke. Hanyuma Dawidi rero mu guhunga kwiwe birahava biramenyekana kwa Sawuli yuko Dawidi ngo yaciye ahantu hitwa Inobu, hanyuma abaherezi b'Uhoraho baba aho hantu ngo bamuhembuza agatsima, mbere batako bamusiguriza n'Uhoraho. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunze ikiganiro umutsima w'ubugingo. Hanyuma rero Sawuli acafata ingingo yo kwica abo baherezi bose b'Inobu. Abo baherezi b'Uhoraho arabica bahoye Dawidi. Ariko ndakunda Imana yacu muremyi w'ibintu n'abantu, Uhoraho Imana ihoraho, Imana itadendebukirwa canke se ngo inanigwe, kuko ata kintu na kimwe kibasha guhindura imigambi yayo kuri twebwe, kuko ata kintu na kimwe gishobora guhindura ivyiyumviro vyiza vy'amahoro vyahidufiseko, kuko ata kintu na kimwe gishobora kutunyaga, gishobora kudukurako ico yatuvuzeko, imigabo n'imigambi dufiseko, kuko iyi Mana yacu ikurikirana ijambo ryayo, iba yaratuvuzeko imyaka ibihumbi n'ibihumbi
mpaka irishikanye. Imana yacu nihimbazwe bene data. Nibutse indirimbo iraho, ejo bundi Imana yatumye umuntu yuzuye mpwemu yera, umuririmbyi yuzuye mpwemu yera, iramubwira ati ngwino ndagutume ku bantu banje, genda ubambwire uti umutima wisunze umwana wanje Yesu Kristo sinzowurekurana umwansi haba namba, naho gihe no mucovyura ingunzu. Bambwirira abantu banje, yewe wamuririmbiwe, genda umbwirire abantu banje uti umutima wisunze umwana wanje Yesu Kristo sinzowurekurana umwansi haba namba, naho gihe no mucovyura ingunza. Birashoboka ko covyura ingunza, birashoboka ko ibyago byokwiyongera, birashoboka ko intambara zoba nyinshi, ariko bambwirire ngo hamwe n'ibyo, ame, hamwe n'ibyo umutima wisunze umwana wanje sinzowurekurana umwansi haba namba. Imana yacu nihimbazwe bene data. Mwandi majambo no kuvuga ngo naho ikirobere cahari kaidanari shababu cohaguruka, naho abihevye bosidukana n'iyonka, naho Ebola na coronavirus byosidukana n'iyonka, maze ubutunzi bugahungabana ku isi yose, naho ibyago n'ibyorezo n'ibyaduka byosidukana n'iyonka ngo bigwanye abantu, ariko umutima wisunze umwana wanje Yesu Kristo ntagishobora kuwunshikura ngo kiwunyake mu biganza. Imana yacu nihimbazwe bene data. Iki gihe rero Sawuli yagira ngo yishe abaherezi bose yabamaze, ariko uwundi nawe yavuze ngo urupfu rurica ntirumarira Imana bene data. Ntiyamenya yuko hari agahungu kamwe kitwa Abiyatari kacitse ku icumu kagahunga, hanyuma kagashika iyo Dawidi ari mu ishamba, maze kakamubwira byose ingene byagenze. Imana yacu nidutabare bene data bakundira ikiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Aya majambo rero twasomye, Dawidi amaze kumva amajambo yose Abiyatari amubwiye, amaze kumva inkuru yimbitse, inkuru y'umubabaro, ingene Sawuli yishe abaherezi bose b'Uhoraho abahora Dawidi atabwira Abiyatari ati yewe Abiyatari, pole sana, ewe Abiyatari, mwananje Abiyatari, mwana muto Abiyatari, yewe Abiyatari, pole sana, ndagufashije umubabaro, pole sana yewe Abiyatari, kuko abo mu nzu ya so bose, abaherezi b'Inobu bose ni jewe bazize, kandi ndazi ingana bibabaza kwitwa imfuvyi, ukitwa imfuvyi, abiwanyu bakicwa bose bakabatsembatsemba, ubona n'amaso yawe, muri bo bose akaba ari we urokoka, kandi ukamenya ko abo bantu bose atacaha bakoze, ahubwo bazizi neza bakoreye umuntu yitwa Dawidi. Pole sana Abiyatari, ariko mbe ndakubwira ijambo, nk'umuntu afise amasezerano yahawe n'Imana, nk'umuntu agendana n'Imana, nk'umuntu afise ico Imana bavuganye nayo, yewe Abiyatari, ndagufitiye ijambo, ndafise ico ndakubwira inyuma y'ibyo byose byakubayeko. Pole sana, ndaguhojeje, wihangane, wigumye, ariko ndakubwira ngo nugume ahondi. Naho ibyabaye bibabaje, naho ibyabaye biteye agahinda, naho wahombye abiwanyu, yewe Abiyatari, nugume ahondi kuko umiga. Yewe Abiyatari, umiga ni waguhiga. Guma ahondi rero, nutinye, ariko guma ahondi ureme,
kuko uwo miga ari waguhiga, kandi uwaguhiga jewe yamize kenshi, yanteye amacumu kenshi, antera ibimito kenshi, bitobekeranya ku rukuta, ku ruhome ngo anyice. Ariko Imana yaranyimanye y'Abiyatari, Imana nkorera naho ubona ndi ngaha mw'isenga, naho ubona ndi ngaha mw'ishamba, si kubera ko Imana yanjye itabishoboye. Yewe Abiyatari, Imana yanjye irabishoboye, ariko igitumye ndaha muri ano magorwa, naho mfise ico navuganye n'Imana yanje. Yewe Abiyatari, si uko idashoboye, irashoboye, ibyo ndabizi. Naho umuririmbyi yavuze ngo sinzi formule ikoresha, sinzi ingana ibigenza, irashoboye. Niwaguma ndi yewe Abiyatari, nico kintu ngufitiye, nico kintu nokumarira, nta bindi nokumarira, sinokugarukanira abawe bose bahonye. Yewe Abiyatari, nuguma ndi, burya ntacazongira, ntazonshobora. Yadondeye kenshi, yarananiwe, nawe waniwaguma ndi, kuko jewe ndazi ko Imana yanje ari burende, ari antibale. Ndayizi ko atarusoro ruyimena, ndayizi ko atabombi ishobora kuyibomora, ndazi neza yuko atankuba ikubita burende. Abiyatari, iki nicyo kintu nsigaranye conyine rugende rwa dege, ni ukukubwira ngo niwaguma ndi uzoba uri muri protection speciale, ntaco uzoba. Imana yacu yibazwe. Bene data, nta n'amajambo nahawe muri zino nzozi, mbona ngo mpawe kuyabwira abantu bose. Nkabona mbere ngo ni ku rwego mpuzamahanga, ni ku rwego mpuzamakungu, mbona ngo mpawe kubwira abantu. Imana yacu nihimbazwe. Sinzi ibihurimwo, sinzi ibikugarije, sinzi ibikuremereye, sinzi ibikuvuna, sinzi uruhombo wagize, sinzi ubupfuvyi bugusugereje, sinzi ko ari amadeception wahuye nayo, sinzi ko ari ibikomere ufise watewe n'ubuzima umazemo iminsi, sinzi intambara umazemo iminsi, ariko natume kukubwira ngo nugume aho Imana iri, ntuyiveko, kuko ahantu hari Imana hari antibar, hari protection, hari inkinzo, hari urutare rutamenwa. Nugume aho Imana iri, kuko ikintu kiguhiga yewe Abiyatari we, yewe muntu w'Imana, ico kintu kikurondera ni nkaho kiriko kirondera Imana. Ikikurondera wewe musavyi w'Imana, kiba kiriko kirondera Imana yo ubwayo. Ugumye rero ahantu Imana ikiza kukurondera, Imana niyo bica vyihuriza. Imana yacu nihimbazwe bene data. Turi mu minsi igoye, turi mu minsi y'ibibazo, turi mu minsi y'intambara, turi mu minsi tumaze igihe twumva ibihe bya coronavirus. Cyane mu mwaka urenganyeho habaye ibidasanzwe, aho isi yagiye mu bwoba, aho isi yafashwe n'agatengo, aho isi yahageze igihe igira ubwoba. Abantu bose kubw'ikintu cyitwa coronavirus, kubw'indwara y'icorezo y'icaduka yitwa coronavirus. Iyo ndwara yatumye ku isi yose ibintu bihinduka, ahatari hake abantu birabakorako mu buryo bumwe canke ubundi. Byabaye ibihe aho abantu benshi ubuzi bwabo bwagiye buhera, kuko amakampani bakorera, kuko amashirahamwe bakorera yagiye yugara, kuko ataruja n'uruja rwemewe rw'abantu n'ibintu. Byabaye ibihe by'uruhombo ku bakora amabizinesi, byagiye byanka, abafise ibidandazwa birugaranirwa mu bihugu baranguriramwo, mu
mu Bushinwa n'ahandi bafise ibibanza mu masoko barahomba kuko ibintu bica bihinduka, nta kurangura nta kugurisha, abantu ntibakora, ubatswe ubuzi bwaheze. Byabaye ibihe bidasanzwe aho abantu babura ibyo kurya, uwahora arya gatatu ku munsi arahindura arya kabiri ku munsi, abandi bo mbere biranka ahubwo basigara barya rimwe ku munsi. Mbere ahubwo abahora barya rimwe bobo hagira n'igihe n'iryo rimwe bigora, ugasanga umuntu yonaryama adafunguye. Kubera ubukene, kubera ibihe bigoye isi imaze n'igihe. Byabaye ibihe byo kwirukanwa ku bapangayi, aho umuntu wasanga ananirwa no kuriha inzu, ugasanga yarapanze inzu y'ibyumba 3 na salo, ariko kubera yuko amahera byahindutse, akazi kahagaritswe, babwiye ngo genda mubanze murindire coronavirus banze hagarare, ibintu biramera nabi. Abantu bananirwa no kuriha amazu, abantu batangura kwimukira mu nzu zitagira amatara, bahora baba mu nzu zirimo amakaro. Byabaye ibihe bigoye, tumaze iminsi mu bihe abagabo batakaje icubahiro mu ngo zabo, aho abagabo bananiwe no kuriha amahera y'ishuri ku bana babo. Byabaye ibihe aho abanyeshuri benshi biruka ku mashuri. Byabaye ibihe aho abantu benshi bananiwe gutunga imiryango yabo, abantu bagateka imitwe, bikanka k'umutwusha, bikanka nuko wopfuba, ibintu bikamera nabi. Byabaye ibihe by'umubabaro, tumaze iminsi mu bihe bidasanzwe, tumaze iminsi mu bihe bigoye, tumaze iminsi mu bihe nk'uko nabonye muri zino nzozi, umuntu wese ahangayikishijwe mu mutima no kwiyumvira ngo mbega uru ruzi ndarujabuka nte, mbega hariya hantu ndahagera gute. Abantu bose bafise ibyo bagomba gushikako, bafise ibyo inzozi bagomba gushikako, bafise inzozi bagomba kuzuza, ariko kubw'ibihe bigoye abantu barimwo byashishikaye kunyuka. Imana yacu nidutabare. Ariko bene data bakunze ibikiganiro umutima w'ubugingo, n'iri jambo yewe Abiyatari, ukurikiranye iri jambo biciye muri kino kiganiro umutima w'ubugingo. Imana yawe igutumye kw'iri jambo yewe Abiyatari, bikubwira ngo nugume aho Imana iri, irakubwiye ngo guma hondi. Yewe Abiyatari mwana wanje, naho urushe, naho ubabazwa, naho uhangayitse, naho wahombye, naho umaze igihe kirekire urwaye, naho umaze igihe mu minsi itari mike mu ruhamo, yewe Abiyatari, naho ubona umengo nta cepfo ca ruguru, umva Imana yawe ivuganye nawe muri kino kiganiro umutima w'ubugingo. Ivuganye nawe ngo nubwo bigeziyo, nubwo bikubabaje, nubwo bigeze kure, nubwo urushe, nubwo uremerewe, yewe Abiyatari mwana wanje, nubwo ibyawe byaguhezeko, nubwo abawe baguhezeko, nubwo utagira epfo na ruguru, nubwo ubona umenga ibyawe byose biraguhezeko, yewe Abiyatari mwana wanje, naho hageze igihe umengo wumva ko, hageze igihe wihebura, hageze igihe wiganyira, hageze igihe ugerera kure yanje, ndabona uriko urareburura, ndabona uriko urarambirwa, ndabona uriko urakura ibyizige mu mutima wawe, ndabona kubw'intambara nyinshi umazemo igihe, yewe Abiyatari hageze igihe uriko urasubira inyuma, ariko mbe utarasubira inyuma burundu, yewe Abiyatari mwana wanje, ndakubwira ngo aho nyene ugeze hagarara, uguma hondi. Guma hondi nico cogufasha, kuja kure yanje naco byokumarira, kwihebura amaganya yawe naco yokungura. Ariko yewe Abiyatari, icogira ico kikumarira nuguma hondi, kuko uriko araguhiga Abiyatari nibyo atazi, nimba abizi naho ariko abirenga ko abizi. Aho uriko araguhiga yewe Abiyatari, aba ariko ahiga jewe. Izo ngwara ziriko zihiga jewe,
ibibazo ufise ni nk'aho biriko bihiga jewe, niwaguma hondi muri ibyo bihurimwo, muri ubwo bukene urimwo, muri izo ntambara urimwo, aho hantu urudandazwa rwanse, aho hantu amagara gukitse, aho hantu inzozi wagomba kuzuza zitariko ziruzura, yewe Abiyatari uri muri ibyo bihe bigoye, yewe Abiyatari uri muri ibyo bihe biruhije, gumaho nyene. Ico gufasha muri ibyo bihe ni ukugumana nanje, kandi ndakwemereye yuko niwagumaho ntaco uzoba. Nano majambo nari mfise ndagomba gusangira namwe bakunzi b'ikiganiro umutima w'umuco munsi. Sinzi bihumazemo iminsi, sinzi ko ari amashure yakwankiye, navyo nzi. Jewe nabaye ngo abantu bahangayikishijwe mu mitima no kwiyumvira ingene bojabuka ikiyaga kininiya c'amageragezwa ari imbere yabo, kandi muri uko kujabuka kubera ko abantu bose basunikana, kandi bakaba bavuga ngo mwisama amagara umwe wese asama gwiwe, habayeho gusunikana kudasanzwe. Ariko mbona mpawe iri jambo ngo nindaribwira abantu, ndababwire yuko bakwiye kugumaho Imana iri. Nibagumaho Imana iri ntibatinye, byose bizoshoboka, ntaco bazoba, Imana izobagirira neza. Sinzi rero ibihumazemo iminsi, ni wowe uzi ibihumazemo iminsi, ariko niwagumaho aho Imana ntaco uzoba, yewe Abiyatari. Ni umuhigwa rero umuntu yirabishije ko hano majambo akaraba agasanga yarageze igihe cyo kwiyebura no kwiganyira, yaragerereye kuri mu mutima wiwe, yari yumva umengo yota komuka, yari asigaye yumva umengo Imana nta gaciro igifise muri we, yari asigaye yumva umengo Imana yaramuhevye. Umuntu yari yumva ko umengo yarageze ahantu agerera kure y'Imana, ariko akaba yihindukirije ko hano majambo akayirabisha ko, hanyuma agaca yihana akabwira Imana ngo Mana mbabarira, ngwiza ko imbabazi ibyaha nakoze muri kuno kwiganyira, umparire umpangaze, sinzosubira. Uyo muntu n'umuhigwe, kuko Imana icusubira kumuremamwo ivyizigiro bishasha, kandi ikigumana nawe. Hanyuma igumanye nawe, intambara ntizoba ikiri y'uwo muntu, ariko intambara izoba ibaye y'Imana, kuko ugumaho Imana iri, Imana nayo ica ifata intambara ziwe ikaba ari izigwana. Ariko n'umuhombe uwuvyumva kumva umengo ni bya bindi nyene, kandi abona yuko yasubiye inyuma mu mutima, abona ko yihebuye, abona ko yaramaze iminsi yiganyira, abona ko yarageze igihe umengo no gusenga mbere asigara aryama adasenze, aho yarageze igihe mbere umengo ntaco bikimaze ibyo gusenga, ibyo kurondera Imana, ibyo kwizigira Imana. Umuntu yari yakuye ibyizigiro ku Mana, hanyuma akaba yumvise iri jambo, mugabo ntiyihane, ntabwira Imana ngo Mana mpangaza aho nahezemwo ibyizigiro, ngwize ko imbabazi hanyuma ngaruke. Uyu muntu n'umuhombe, kuko Imana neza ngo igwanane nawe intambara ziwe, ariko Imana kuko iri ku ntebe y'imbabazi yifuza yuko wo kwihana, ukwihebura no kwiganyira wagize, hanyuma amaganya, imyidogo, kwidodomba, amajambo mabi wavuze, ibyakwigije kure y'Imana bifatiye ku ntambara umazemo iminsi, Imana iguteza ibiganza, yifuza ko wihana, hanyuma ucubana nayo nayibane nawe, hanyuma ubone kutagira ikintu na kimwe uzoba muri izo ntambara, uzozivimwe amahoro. Nano majambo bene data bakunzi b'ikiganiro umutima w'ubugingo nari mfite muri uno mwanya, tuzosubira mu kiganiro umutima w'ubugingo c'ubutaha. Dusenga Imana imbere yo kurangiza. Mwami Yesu nyaguhora ku ngoma, turagushimiye cyane kubw'amajambo yawe utuganirije umukunzi wa kino kiganiro umutima w'ubugingo. Uvuganye natwe mu majambo akomeye ngo nitugume ahuri, kuko uduhiga bariko ahiga wewe. Mugango nitwaguma ahuri ntidutinye, ibiduhiga byose ntaco bizodutwara, ntaco bizotugira. Umuntu wese akurikiranye n'amajambo muri kino kiganiro ni umugendere, ni umureme mu ibyizigiro bizima. Turi mu bihe abantu batakaje ibyizigiro bya kazoza, abantu baratakaje ibyizigiro by'ubuzima, abantu baratakaje ibyizigiro by'ubu n'ibya kazoza.
abantu bacitse intege, bacitse inkokora kubw'ibihe bigoye barimo. Ariko ndakwinginze ngo ugendere iyi mitima yumvise iri jambo, hanyuma uyirememwo ivyizigiro bizima, kandi uyihe kuguma aho uri, uyihe kwihana no guheba ibintu byose by'amaganya no kwiheba no kwidodomba no kwidoga. Ibisigaye bashishikaye kugumana nawe bagwanira intambara nziza yo kunesha. Mu izina ryawe gera Kristo Yesu, no tubisabye tubyizeye. Amen.